Itegeko rigwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi ryaje rifise akarusho bimwe vy'imboneka rimwe. Ishirahamwe Amnesty International mu cegeranyo ryashize ahabona kuri uyu wa gatatu rivuga ko iryo tegeko naho biruko rifise udusembwa. Ku bwa Sarah Jackson atwara iryo shirahamwe mu karere akaba n'umuyobozi waryo mu karere ka Afrika y'ubumanuko n'iy'uburengero, avuga ko iryo tegeko ryari ryazanye impinduka nyinshi nko mu bijanye n'isiguro yo gufata ku nguvu hashingiwe kuco bise umwumvikano n'ibijanye n'imico bidatomoye neza. Ariko ku bwa Sarah Jackson ku ruhande rumwe bikaba bibabaje ko iryo tegeko riza rihonyanga ubundi burenganzira bwa kiremwa muntu, aho uwo muhinga mu vy'agateka kazina muntu akaba avuga ivyo kwandagaza abantu, kubanena bagahakwa no kuhabwa n'igihano kubahuye n'amakuba ashingiye ku gitsina. Uko tuzuzanya hagati n'itegeko rigwanya amabi ashingiye ku gitsina n'itegeko mpanavyaha ryo mu 2017 bitera amadidane cane cane ku bacamanza aho babura ico bashingirako hagati y'ayo mategeko abiri. Aha Amnesty International ikabona ko itegeko mpanavyaha rishobora no kuza rifuta ingingo zimwe zimwe zo mu itegeko rigwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amnesty International rero ikabona ko bikenewe ko hatomoka neza itegeko ritegerezwa gukoreshwa kugira binwane n'itegeko mpuzamakungu rigenga agateka kazina muntu. Ivyo rero Amnesty ikabona ko vyoba mu itegeko rigwanya amabi afatiye ku gitsina kugira ngo abashikiriza amanza, abacamanza n'abapolisi ntibajuragirike. Kuri aho rero ishirahamwe Amnesty risanga rita ivyo yatangishije ukuryo yahavuye ibisubirako ikoresheje ukubamfu. Amnesty igasaba rero ko amategeko amwe asubirwamwo biciye mu nama nshingamateka.